ariko akaranga kugenda kurenza ugwamo mu bantu usavye mw'indaro, ahubwo wogerageza ukiyubara basi yagabukebuke. Uza wumva ngo kuri telefone ari mu isoko muri Zambia ngo allo ngwerega nani ngwerega muhungu, aho afise n'ikinga nyene yakubise ukuboko nyene ku mahembe y'ikinga ngo we akarenzwa. Murabizi noneho ngira bamwe murabizi ukuntu abarundi twimereye, turakunda gukoresha telefone kandi twisanga turiko turavuga cyane. Rero ivyo navyo birakwiye guhinduka, twiyubare, kuko mu gihe tuba tubona ivyo bintu bitaryohera abo dusanzwe tubayemwo, aho niho hashobora no kuva inyenda muvano kugira ngo babandanye binuba umunyagihugu. Rero nimwihishe aho muri, nihasubira kuba umukwabo twumva igitigiri gitoya cyafashwe nk'uko kw'aba Uganda hafashwe 2, nk'uko kw'aba Kongo hafashwe 3. Mwiyubare, mufise urukoba rwirabura, ntibazopfa kubamenya abo muri bo. Urashobora kwihisha ufise urukoba rwirabura, bazofata babahindi na babashinwa, mugabo wewe ugiye wicumitira igikwaca wivugira ubwo rurimi rw'Abazambia, nta muntu n'umwe azogukagura. Hari abantu bihisha mu buryo nk'ubwo kandi ugasanga baribereyeho neza. Ikindi naco yavuze ati gerageza mu créer confiance hagati n'aba Bazambia kugira ngo nihagera akantu kabaye umuzambia kamenye azogupigiye simu akubwira ati ewana wewe bamaso hariho umukwabu bimeze ukunuko, hanyuma umenye ukuntu uca mu ikona kanaka, ujifiche kidogo tu urabe yuko uwo mukwabu wo kurengana, hanyuma uvuga uti aho no munsi biraheze hasigaye ugwejo. Ladies and gentlemen, how are you doing? I'm psychologue nkuko vyama nije ndabategurira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari na jewe ndanabibashikiriza. Rero mti uyu munsi psychologue waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga kubimukira baherutse kwirukanwa mu gihugu ca Zambia. Ngira ngo mwaragiye murabona ibiganiro twagiye dukora bivuga ku isekeza ryari ko rirafata abimukira bari mu gihugu ca Zambia, abasanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Zambia, abakora bavuga yuko bafise ivyashara basanzwe bakorera mu gihugu ca Zambia. Rero harabaye imikwabo ikomeye cyane, iyo mikwabo ituma bafata abanyamahanga basanzwe bakorera mu gihugu ca Zambia, bivugwa ko bafatwa kubera badafise ivyangombwa bibemerera gukorera mu gihugu ca Zambia. Rero uyu munsi ndaje ndababwire abantu baherutse gusubizwa mu bihugu baje bavamwo, ndababwire igitigiri, nongere ndanababwire igitigiri c'abarundi bashoboye gusubizwa mu gihugu c'u Burundi, abarundi bari bafashwe muri iryo sekeza. Hanyuma inyuma yaho ndagaruka ndababwire n'inkuru y'umurundi yasubiye gufatwa asubiye kwinjira mu gihugu ca Zambia. Hanyuma ncengaruka no kuri content nabonye yakozwe n'umuntu yasanzwe ari mu gihugu ca Zambia, ahamaze imyaka myinshi, ahafitiye uburambe, yariko aravuga ivyerekeye abarundi bakunze gufatwa muri Zambia, impamvu bafatwa cyane abarundi. Ugo rubuga ni urubuga rwitwa BDI Info. Umuntu yasanzwe akoresha ugo rubuga narabonye ariko aravuga impamvu abarundi bafatwa cyane bari mu gihugu ca Zambia. Ukaba rero uri mushasha ubonye runo rubuga, urasabwa kugira subscribe kugira wiyunge natwe, kugira ngo uzohore kandi ubona n'ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Ni wabona kino kiganiro kigomba gihere wagikurikiranye ukaba wagikunze uze kugira kano karayi, harakenewe commentaire, uduhe commentaire nawe utubwire ico woba uzi kuri rino sekeza ryo kwirukana abasanzwe bakorera imirimo yabo mu gihugu ca Zambia. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi. Reka rero tumira amatega toya turaje tuce tubabwira ivyo twabateguriye uyu munsi.
Turasubiye kubaramutsa sangwa ikaze mu idonido rero rya kino kiganiro nkuko nayemejeje kubivuga uyu munsi tuza kugaruka kwiyirukanwa ry'abimukira bahora barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Zambia. Ngira ngo mwarumvise yuko kuva mu kwezi kwa mbere habaye imikwabo ikomakomeye mu gihugu ca Zambia, bariko barafata abantu badasanzwe bavuka mu gihugu ca Zambia, babafata ngo ntibafise ivyangombwa bibemerera gukorera imirimo yabo mu gihugu ca Zambia. Rero turifashisha amwe mu makuru twagiye turabona mu binyamakuru, tuza turagirana commentaire. Hano onye ndabona hariho urubuga rwanditse ruti Leta ya Zambia iherutse kwirukana abimukira 138 barimwo abarundi bashika kwijana na 22. Igisata c'abimukira co mu gihugu ca Zambia caratangaje ko cakuyeho abimukira 138 mu gikorwa kinini cakozwe kuva kwigenekerezo rya 28 ruhuma, urumva ukwezi kwa kabiri gushika igenekerezo rya kabiri ntwarante mu mwaka w'2026. Murumva yuko habaye igikorwa agikomeye kuva kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri gushika kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu, aho bari bafise igikorwa kidasanzwe, igikorwa kininiya co gusukura, bavuga ati nico gusukura igihugu ca Zambia na cane umugwa mukuru wa Arusaka. Muri abo rero bafashwe, baravuga ko hafashwe abarundi 122 bashoboye kwirukanwa. Murumva yuko aba bantu ari benshi, mu bantu 138 abarundi nibo benshi bashoboye kwirukanwa muri kino gikorwa cakozwe n'igisata kijejwe abimukira mu gihugu ca Zambia. Baravuga kandi yuko hari abanyarwanda 6 bashoboye nabo nyene gusubizwa iwabo, abatanzania 5, abakongo 3 hamwe n'abanyuganda 2. Murumva yuko abarundi aribo bashoboye kuba ari benshi, ninaco gituma dukwiye kuza turagaruka kuri zino nkuru kugira ngo mumenye la situation iriko irakogwa mu gihugu ca Zambia, na cyane mu gihugu ca Zambia, kuko gihugu ca Zambia nico rubona yuko ari gihugu idakunze abimukira, kandi kikaba ari naco gihugu novuga kirimwo abanyafrika benshi n'abinyuma ya Afrika si bake basanzwe barangurira imirimo mu gihugu ca Zambia. Rero ngahanye muri mu byo twashoboye kugenda turasoma, bivugwa yuko abenshi muri bo bafashwe mu gikorwa cariko kirakogwa ngo igikorwa co gusukura igisagara ca Rusaka hari kwigenekerezo rya 15 ruhuhuma umwaka wa 2026. Bivuga ko aho abantu 111 bapfunzwe ku mvo zitandukanye zijanye n'amategeko agenga abimukira. Ariko rero inyuma yaho hariho umurundi bivugwa yuko yari yasohowe igihugu ca Zambia, hanyuma aca asubira inyuma, asubira mu gihugu ca Zambia, ariko rero akaca afatwa, yaragize amahigwe make aca afatigwa ahantu hitwa Anakonde hari kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Uyo rero yashoboye gufatwa, ariko aragerageza gusubira i Rusaka, ariko aragerageza gusubira mu gihugu ca Zambia. Ubu bivugwa yuko yaciye afatwa, afungirwa kuri station ya police ahantu hitwa Nakonde, yagirijwe icyaha co gusubira mu gihugu atabifitiye uruhusha. Inyuma yo gufatwa ubwa mbere yari yafashwe kwigenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 mu gikorwa co gusukura igisagara ca Rusaka, igisagara ari wo mugwa mukuru w'igihugu ca Zambia. Murumva yuko uyu munyagihugu w'umurundi yafashwe yaciye afungirwa mu gipolisi. Sinzi rero tuzobandanya tubaza ano makuru ko yashoboye gufungurwa canke tubaze ubwo yaciriwe, kuko yariko aragerageza gusubira iyo yaraje ava, akaba rero yagirizwa iryo kosa yuko yasubiye mu gihugu ca Zambia atabifitiye uruhusha. Rero reka ngaruke kuri uyu asanzwe nawe akoresha urubuga rwiwe rwa YouTube BDI Info, yariko aravuga asigura impamvu abarundi bashobora gufatwa cyane. Yavuze ati jewe mu gihugu ca Zambia ndahamaze imisi myinshi, ati ariko mu karere ntuyemwo canke aho
naciye hose ni bake bamenya yuko ndi umurundi. Ati impamvu rero abarundi bafatwa barafise ingeso zikomeye cyane. Ati ikintu ca mbere coco gituma abarundi bamenyekana ko ari abarundi n'abantu bakoresha amakinga cyane. Murumva yuko ubonye ikinga uba ubonye umurundi. Naciye nibuka mu gihugu ca Kenya hariho aba content creator bamwe bakunda kuza baratebura abarundi bavuga yuko abarundi bakora ubuzi bwo gutembereza, bakunda kuvuga nyene ngira muramaze kubona bajya basanzwe bakoresha Facebook canke bakoresha imbuga za TikTok bariko baravuga ati abarundi bakora tibavuye mu Burundi baza gukora ubuzi buciriritse, baza gukora ubuzi bwo kudandaza utuntu two gutemberereza nabo nyene bikabasiga. Rero urumva muri Zambia naho ubonye ikinga uzoba ubonye umurundi canke uzoba ubonye umunyarwanda. Ariko rero ahanini ikintu uyu asanzwe akorera kuri runo rubuga BDI info yavuze ati umurundi abarundi aho baba bari bahuye nukurenza ugwamo bari bavuga mu kirundi bayaga mu kirundi. Rero umurundi ati ukamengo bariko barashwana. Ati abazambia nabo barabihweza ati kuko nk'ubunye muri abarundi 3 4 5 muriko murayaga murenza ugwamo muyaga ikirundi, umuzambia wewe ntazomenya yuko muriko murayaga ineza. Hanini aca yibaza yuko muba muriko murabavuga nabi, muba muriko murabavuga uko ukutari, hanyuma bikaca bituma umuzambia atabiyumvamo. Sivyo gusa nanje narabaye mu gihugu ca Kenya n'ubu hari abakenya mu gihe muba muriko murayaga nk'ikirundi muri mu bakenya baca bakubwira ati ongea Kiswahili urumva baca bakubwira ati yaga igiswahili kugira ngo natwe twumve ivyo muriko muravuga. Urumva bayibaza yuko uri kuramusegenya, muri kuramuvuga nabi, uriko uramutuka. Rero niyo mpamvu uyu yashoboye gusigura ati abarundi aho bari ntibashobora kuyumanganya, ntibashobora kuyaga ururimi rwo ngaha anye muri Zambia kugira ngo bihishe. Ati jewe sino kwiyemera ati nta makosa mfise canke ati ngo niyemere ngo canke ngo nihakane ngo ndo murundi. Ati ariko jewe nta muntu araza kumfata uko yishakiye avuga ati je ndo murundi kubera iki. Ati kubera je ndagerageza nkirinda nkavuga ururimi rwo muri Zambia. Kandi nivyo umaze kugenda ahantu nk'abantu bo ngaho muri ako karere wifate nk'umuntu wo ngaho onye, wihishe uri naho utaba uri uwaho. Urashobora kwihisha nyene ntugume wiyerekana kuri wa wundi nyene kuko ngaho onye usanga ari hatari. Kubisanzwe rero ari abavuga ati akaranga ati ntaguhemukira akaranga, ariko akaranga kugenda kurenza ugwamo mu bantu usavye mw'indaro, ahubwo wogerageza ukiyubara basi yagabukebuke. Muzumva ngo kuri telefone ari mwisoko muri Zambia ngo allo ngwerega nani ngwerega muhungu, aho afise n'ikinga nyene yakubise ukuboko nyene ku mahembe y'ikinga ngo we akarenzwa. Murabizi noneho ngira bamwe murabizi ukuntu abarundi twimereye, turakunda gukoresha telefone kandi twisanga turiko turavuga cyane. Rero ivyo navyo birakwiye guhinduka, twiyubare kuko mu gihe tuba tubona ivyo bintu bitaryohera abo dusanzwe tubayemwo, aho niho hashobora no kuva inyenda muvano kugira ngo babandanye binuba umunyagihugu. Rero nimwihishe aho muri, nihasubira kuba mu kwabo twumva igitigiri gitoya cafashwe nk'uko kw'aba Uganda hafashwe 2, nk'uko kw'aba Kongo hafashwe 3. Mwiyubare, mufise urukoba rwirabura ntibazopfa kubamenya abo muri bo. Urashobora kwihisha ufise urukoba rwirabura, bazofata babahindi na babashinwa, mugabo wewe ugiye wicumitira igikwaca wivugira ubwo rurimi rw'abazambia nta muntu n'umwe azogukagura. Hari abantu bihisha mu buryo nk'ubwo kandi ugasanga baribereyeho neza. Ikindi naco yavuze ati gerageza mu créer confiance hagati n'aba bazambia kugira ngo nihagera akantu kabaye umuzambia kamenye azogupigiye simu akubwira ati ewana wewe
amaso hariho umukwabu bimeze ukunuko, hanyuma umenye ukuntu uca mu ikona kanaka, ujifiche kidogo tu urabe yuko uwo mukwabu wo kurengana, hanyuma uvuga uti aho no munsi biraheze hasigaye ugwejo. Rero crea confiance nabo bantu mubanye, mureke kubafata nk'uko umengo ntaco bamaze, hanyuma mubagira abajama, abo nibo bazogaruka babasutena muri bino bikorwa leta iba yafashe byo kugirane byo gufata abimukira, nibo bazobanyegeze. Kintu naco yavuze ati sangira akazi n'abanyazambia, mureke kwikumira, mukorane n'abazambiya, umuzambiya umuhakazi akore, mukorane, mugiriranire communication n'abazambiya. Narigeze gukora live streaming hano kuri ino chaîne nyene kuri runo rubuga, iri kwiravuga ati ni gute twoba muri bino bihugu bitari iby'iwacu, ni gute woba mu makungu. Iyo live ukabutayibonye urashobora kuja kwiraba ukaraba ibintu twashoboye kuganira. Crea confiance d'abord, wige n'ururimi rw'aho hantu kugira ngo wihishe. Urashobora kwihisha kandi uri kuri target. Ndazi yuko abantu mwese mwagiye muri Zambia muri kuri target yo kurondera ubuzima, kurondera kuntu mwoba develope mu muryango. Rero bikora uko nyene, mwiga ururimi, mubihishemwo, mugabanye kuvuga ikirundi cyane, mugabanye bijya byo guharira, ugende nyine uri pose, wigira intama kandi uri ntambwe, uri intare mani. Mwigira intama kandi muri intare, murazi ko muri abo kwa ntare, mwigira intama kandi muri intare, aho bizobashikana akure hashoboka. Rero mu mikwabo iri imbere tuze twumva abarundi bafashwe ari bakeya, kigitigiri ni kinini. Abarundi birukanywe 122 mu bantu birukanywe 138, camwumva yuko abarundi ari benshi. Twavuga yuko ari kubahohotera, so kubahohotera muzorabe yuko namwe mutazoba mubifisemwo uruhara kugira ngo mufatwe cyane canke mumenyekane cyane muri ico gihugu uca Zambia. Ngire gito canje icuwundi naco cumvireho, n'abari muri Kenya muze mwiyubare, kuko hajya bitanguriye kuri social media, bigatangura bano banyagihugu batangura bavuga ngo abarundi ngo muri kuja hapa ngo muca abari muri Kenya murabizi, vyama vyaciye mu magroupe ya diaspora n'ayandi magroupe atandukanye, bitangura kujya nyene. Rero mwiyubare, nimba muri prote imwe muri abarundi bangahe, mureke kurenza ugwamo, mwibereho muri pose kujya nyene nabo aba Kenya usanga bari pose, mureke kurenza ugwamo. Kandi bijya bavuga bati mubana muri benshi, bana muri babiri, bana muri batatu, kuko mumaze kuba muri benshi mwisanga muri gwagwamo, mwisanga muri zanduru, usanga kenshi muri ko murayaga umengo muri ko muraharira, kaca babishiramwo ukundi. Rero nimwihishe, mwigira intama kandi mwese muri intare murabizi. Urashobora kwigira intama kandi uri intare. Rero ikiganiro cari cyo kugaruka kuri bano bimukira 138 baherutse gusubizwa mu bihugu vyabo, bafatiwe muri Zambia, barafungwa, baracirirwa imanza, baca barasubizwa Iwabo. Ariko birababaje kuba babasubiza inyuma. Ngira mwabonye nka zino foto ukuntu bimeze, ukuntu babasubiza inyuma navyo birababaje. Baragusubiza inyuma nk'imbwa, nk'uko umengo ntacumaze, uko bagufashe usubira inyuma uko nyene, ufise imitahe, usize amaduka, none ubu yisigiye bande. Ariko leta ya Zambia nayo irakwiye kuraba, mu gihe umurundi canke uwundi wari wese yaje kurangurira imirimo mu gihugu ca Zambia, musubize utwiwe, mumwirukane, mumutekerere n'utwiwe, agenda afise utwiwe, ntarasubira inyuma nka kujyanye bagenda bambaye amayeboyebo, bagenda bambaye amasengre, bagenda ataco bafise kandi bari bafise ukuntu boshobora gusubira mu bihugu vyabo bameze neza. Abantu baje muri Zambia ntabwo baje guhungabanya umutekano, ahubwo abantu baje muri Zambia baje kurondera development, baje no guteza imbere igihugu ca Zambia. Rero nciye nibuka n'uyu wa kino kinyamakuru yaravuze ati nimba vyokunda
arasaba abasanzwe babaserukira ku rwego rwa leta mu gihugu ca Zambia yuko bosaba yuko hobaho nk'akantu kaga certificate canke nk'icyangombwa co kwemerera umurundi canke yasabiye abarundi nk'icyangombwa co kwemerera umurundi gukorera muri Zambia. Ati nimba barakurikirihira umwaka uheze bakongera bakariha, ati ivyo bintu bizobafasha kugira ngo bashobore kurangurira imirimo yabo mu gihugu uca Zambia. Ivyo nivyo yasavye ujya akorera kuri kiya kinyamakuru BDI Info yitwa Julius. Yarabisavye kandi nimba byoshoboka muzobasabire bashobore gukora bafise icyangombwa cyo muri Zambia, kuko bava mu gihugu bafise passport, bafise ibyangombwa, ariko mubasabire ico cyangombwa hanyuma bazokirihire umwaka nimba uzobuheze caba expire basubire bakirihire, nimba ariko bazotanga batanga. Sesa aro development bazocabaho magiriranire kuri leta y'igihugu nabo badandaza canke abo bimukira bari muri ico gihugu, uzodusanga naco kiriko kiraba a develop. Rero nivyo nari nabateguriye. Iyi video sinarinzi yuko yava iba ndende, amajambo yo kuvuga yaciye aba menshi, naciye nguma nza ndavuga. Ariko rero mwiyubare, Imana ibahezagire, ukaba utari bwagire subscribe, bikore bijya byose bisabwa kugira ngo uzohore urabona amakuru nk'aya nyene aca kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Nawe utaha, ciao.